Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 77 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2020 baramukije mwese muriko muradukurikirana bahani ikaze murano makuru twabateguriye akaba yagizwe na zimwe mu nkuru zikurikira. Abarundi ngo baritoreye indongozi bipfuza agatogwasa nawe ngo ni yihangane yemere ivyo yaronse. Iyo niyo manuro Edouard Nduwimana umuhuza w'abarundi aha urongoye umugambwe CNL murabikurikira mu ntango zano makuru. Yamara inama nkuru y'abepiskopi katolika imenyesha ko amatora yaranzwe n'utunenge twishi kandi dukomeye dutuma bagira amakenga ku vyatangajwe n'umugwi w'amatora seni. Ivyo ni bimwe biri mu rwandiko basohoye umunsi umwe inyuma yaho seni imenyeshereje ibitsigiri fata kibanza vyavuye mu matora yo kuwa 20 Rusama. Urani Senarede nago rusaba imigambwe yose yitavye amatora kwirinda gukora ico cyose cotuma amahoro n'umutekano vy'umunyagihugu bihungabana. Rukibutsa ko kugarukana amasezerano yarusha no kunywanisha abarundi amasezerano yarusha kunywanisha abarundi ari byo bizotuma umutsi w'ibibazo abarundi barimwo uboneka. Murano makuru turaza kurabira hamwe kandi uko ikiza ca coronavirus cifashe muri kino gihe haba mu Burundi mu karere ka no mu makungu. Reka nsubire na ipfuriza ikaze mu kanya idonito. Dasuye kwa ikaze murano makuru. Abarundi baritoye indongozi bipfuza agatongwasa nawe ngo niyihangane yemere ivyo yaronse. Iyo niyo manuro Edouard Nduwimana umuhuza w'abarundi aha uwo yabaye wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu. Edouard Nduwimana yongera avuga ko agatongwasa aramutse yitwaye ubutungane butegerezwa gutunganiriza bose kurikira. Twavuga mbere ko ari ibisanzwe ni muri demokrasi umwe wese arafise ingene abona ibiba vyabaye muri demokrasi nuko bigenda, ariko cyane cyane nk'umuhuza w'icyo twosaba nuko amategeko arahari kugira ngo batunganirize bose. Amategeko agenga amatora arahari, iyo udakengurutse ari vyavuye mu matora ari inzego zibijejwe zitekanye n'amategeko yizukitura kugira ngo zigutunganirize. Turibaza rero yuko ari yo nzira izofatwa, nta nzira y'akaguma yo bigishoboka mu Burundi kuko abarundi barabihaze. Noneho kuko nabivuze abarundi barerekanye neza amatora ingene bari bayanyotewe kandi baragabanganirije abanyepolitike bose. Novuga ndetse yuko atawatsinzwe atanu watsinze kuko utaronse kuba umukuru w'igihugu n'umwe yaronse abashinga amateka, yaronse n'abagize inama z'amakomine. Byumvikana rero yuko yoheza kihangana ahubwo akabandanya yubakira kuri ivyo kugira ngo demokrasi simbatari. Ariko abepiskopi bo suko babibona. Abarongozi b'Eklezia Katolika mu Burundi basohoye kuri uyu wa kabiri itangazo batajya umunwa. Ubwo rwandiko gwerekana ko amatora yaranzwe n'utunenge twishi kandi dukomeye dutuma bagira amakenga ku vyatangajwe n'umugwi ujejwe iby'amatora seni. Ku rwandiko rukaba rwasomwe na Musenyeri Yoakimu na Hondereye umukuru w'inama y'abepiskopi mu Burundi. Tubatega amatwi. Turemeza ko muri rusangi amatora yabaye mu mutekano, ariko turanegura ivyabaye bishize kubiri n'itegeko rigenga amatora kuvyerekeye umwidegemvyo w'abatora no gukorera mu muco kw'abahagarikiye ayo matora no kuvyerekeye ugufatwa kumwe kw'abitoza. Ivyo byose tukaba tuzi ko birimwo mu bituma amatora aranguka by'ukuri nk'uko bibereye mu ntwaro rusangi. Bimwe mu byo tunegura ni nk'ibi: uguhata abaserukira bitoza mu icungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo by'ibyavuye mu matora, ayo matora ataraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe. Amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora ataraba. Ugutorera abantu bapfuye canke bahunze. Ukwemera impusha zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpusha zitari zirekuwe. Abantu bamwe batoye bisubiriza ku mabiro y'itora mwamwe. Ukwirukana abaserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi. Iterabwoba ryagizwe n'abajejwe intwaro bamwe bahatira abantu gutora nk'uko bashaka gushika naho babakurikirana no mu bwiherero bw'itora. Ukwinjira kw'abantu batabirekuriwe n'amategeko mu bibanza byaharurirwamwo amajwi. Ugutora mwibanga kutubahirijwe hamwe hamwe. Ukwaka abarorerezi bamwe bamwe
impusha zabo n'amatelefone. Turavye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga, turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshikirizwa ko aribyo vyavuye mu matora. Ivyo arivyo vyose, uko dutera ivyatsi akarenganyo akariko kose, niko twamirira kure ugukoresha igikenye. Nkuko twabivuze ubuheruka, uzobabona ko yarenganijwe muri ayo matora aritura ubutungane, maze nabwo bumutunganirize neza. Ku bindi navyo, muri iki gihe cy'inyuma y'amatora, turasabye dushimitse abajejwe intwaro ko bohana abo bose bariko baratoteza abo babana, babahora ko berekanye yuko badahuje nabo aho bahagaze muri politike. Eka mbere bateshe nabo babacambirwa kubigira. Kwitegeko rigenga amatora ryarekurira abitoza benshi kwiyamamaza. Umwenegihugu wese yari afise uburenganzira bwo kwitorera muri bo uwashaka. Turangije duhamagarira abarundi n'ababa mu gihugu cyacu bose kwizera umukama we Musa aganze ibihe, baheze bagume batekanye. Mu kwibuka ko Ecclesia Katolika yari yarungitse abarorezi barenga 2,700 mu matora, bakaba bagenduye amakomine yose y'igihugu. Ekanuruna ni Senarede Girite karumenyesha ko matora kuva mu nteguro yayo yaranzwe n'utunenge twinshi twatumye n'ivyayavuyemo bitizegwa na bose, bivugwa n'umukuru w'ugo runani Senarede. Ariko ngo naho biruko muganga Yohani Minani asaba imigambwe yose yitavye amatora kwirinda gukora ico cyose cotuma amahoro n'umutekano vy'umunyagihugu bihungabana. Muganga Yohani Minani akibutsa ko kugarukana amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yarusha arivyo bizotorera umutsi bibazo Uburundi n'abarundi barimwo. Tumutega amatwi. Twasanze harabaye amakosa menshi, ibintu vyinshi vyatumye aya matora twovuga ko atabaye amatora yigenga, atabaye amatora dakumira, atabaye amatora aho umunyagihugu yatoye ico ashaka. Ivyavuyemo rero twarumvise ko ari abantu benshi bakangutse kuri twebwe twari tuvyiteze. Ivyatangajwe n'ivyayi vyateguwe, ariko naho izo ngorane zose zabaye abanyagihugu bakajuragizwa, bagumye ku gikorwa, ntibigeze badebukirwa. Abarundi barerekanye imbere y'amakungu yose ko bobo uko bizogenda kose badashobora guheba demokrasi. Ariko uko vyagenze kose, uko vyatangajwe kose, abarundi barerekanye ico bashaka, barerekanye aho bahagaze, barabwiye neza. Niba batumva utumva nkeke cyangwa atabibonye abimenye ko batagishaka gutwagwa uko bamwe batwagwa, ko ibintu bibwizwa guhinduka. Tuneho nako nakanya ko gusaba abo bose bagiye mu matora, abatangarijwe ko batsinze, abatangarijwe ko batsinzwe, ko bose batohirahira ngo bakore icari co cose cotuma amahoro n'umutekano w'umunyagihugu bihungabana, maze ufise akababaro kubera ko yibwe yarenganijwe agerageze ace mu nzira zitazana icuka kibi, zidatuma umunyagihugu atagira umutekano n'amahoro. Twashaka twongere tumenyeshe ko uwo wese ashaka gutwara Uburundi nta yindi nzira atari gusubira ku masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi twasinye Arusha. Nta yindi nzira atari kuzana agatsimbataza intwaro isonera agateka kazina muntu, kandi ihe uburenganzira umurundi wese kugira ijambo mu gihugu ciwe. Uwo wese azoca mu zindi nzira aramenya ko azoba agiye mu nzira izimiza, kandi abarundi rero bamaze kubivuga ko atawuzomukurikira. Turana n'amakuru twabateguriye byo babibabaje hamwe byoshika bikagaragara ko umugwiseni waragizwe ko iterabwoba n'ubutegetsi kugira ubeshe kuvyavuye mu matora. Bivugwa n'urongoye umuhari Morena kubw'umushinga manza Idor Rufikiri ngo nyabuna ikihutirwa ko bagufuta amanota yose yavuye mu biro by'amatora byaranzemwo amakosa nk'uko vyavuzwe n'abarorerezi b'imigambwe itari mike. Tumukurikire. Umugwiseni
uburyo ubwo ari bwo bwose washizweho ntabwo nogaruka ko mugabo burya umuntu agushinze ibanga nk'iryo ntiriba rikiri ryiwe n'ibanga ry'igihugu. Igihe rero mu gwiseno uri kurakora uri gukorera igihugu nturi gukorera ubutegetsi buriho harya ukorera igihugu kuko ubutegetsi bwo buraca bugahera ariko igihugu kigumaho abarundi bazogumaho bamwe baravuka abandi bakagenda asize seni y'ubu irafise uwibazwa burya n'uwitwara hajya baca umugani mu kirundi ngo mukuru batwa n'ubatwara burya Petero Karaveri Kazihise niwe by'ukuri abazwa seni nka kujya nkuru nziza abazwa igihugu. Hari haho numva ngo baromoye abantu baserukira urya mugambwe senere ngo barawomora barabirukana abamandatere abandi ngo barafata barafunga abandi baragira ibindi nk'ivyo bintu ntushobora kwemeza amatora amajwi yavuye mu biro vy'amatora abaserukira imigambwe n'abitoza aho hantu birukanywe. Ntibishoboka ko ntaba yemewe abarayafo. Abarundi biraboneka yuko bifuza impinduka mu gihugu kandi birumvikana. Bamaze imyaka 15 benshi banangiriye babaye cyane, abajwe n'iminyororo, abajwe no kubura babo, abajwe no kunyuruzwa, abajwe na za genocide, abajwe no guturubikwa, abajwe no kubura akazi bari bagakwiye. Nibaza yuko abarundi botekana nkuko ngize iminsi ndabivuga, botekana bagashira umutima mu nda, igitegereza gushika kizoshika. Ibintu byose abarundi ntibaze ngo bigendera ku gushaka kw'abantu. Ibintu byose ntibigendera ku gushaka kw'abantu. Ndazi ko raporo za seni muri zo kwitwarirwa muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Niyo rero iyo sentare yaramuka isubiye guhirika ubutungane nk'uko yabigize mu 2015 n'iyindi myaka, mukabona iyo sentare ishira urubanza iruhirika, muramushinga ijisho kujya mushinga ijisho Kazihise. Ejo ndizo abarundi ntazoshinga ijisho ku constitutionnel kuko ntaho uzoyibona n'umuyaga mugabo uyibazwa n'uyitwara. Tuanaye n'amakuru twabateguriye. Ibihuha biragwiriye mu Burundi aho ni kuva mu mwaka wa 2015 inyuma y'isambugwa y'ibimenyesha makuru vyigenga na cyane muri iki gihe c'amatora. Two kurinda gute ibihuha nikwiragizwa ryavyo ni kuri ivyo urunani rw'ibimenyesha makuru Radio Inzamba na Television Renaissance ruhagarara ko mu kiganiro yaga mukenyezi cuno munsi kubwa bamwe mu barongoye ibimenyesha makuru vyigenga. Ivyo bihuha bigwizwa nuko abanyagihugu batacizera ibimenyesha makuru bikorera mu gihugu. Kurikira mugenzi wanje Olivia Gakimani yaduteguriye ino nkuru. Ibihuha birakwiragira muri iki gihe bicishijwe ku buhinga ngurukana bumenyi butandukanye. Ivyo bihuha bikagwira mu gihe c'amatora. Ababikwiragiza kenshi baba bafise intumbero zo gushikiriza ivyumviro vyabo ariko batagiye habona. Kubwa Jean Regis Nduwimana, umuhinga mu vyigwa vy'ibimenyesha makuru, ivyo bihuha biranakoreshwa mu gutera ubwoba no gusomborotsa imigwi isanzwe ishamiranye. Hari igihe igihuha kiza kugira ngo gitere ubwoba, mu gihe hari imishamirano igihuha kirakoreshwa kuko gitera ubwoba hama kigafasha uyo agomba gutera ubwoba abandi. Igihuha ni cizana iciyadukiza haba hariho umuntu atwara canke yashikije ico gihuha. Uyu muntu rero mu rurimi rw'igifaransa amwita desinformateur kuko afise ya ntumbero yo gutera ubwoba canke yo gushiraho iyo mishamirano canke yo gushikiriza ico abantu bagomba kumva. Gukurikirana imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye zo kumenyesha makuru birafasha gutandukanya inkuru n'igihuha. Kubwa Armel Gilbert Bukeyeneza, umwigisha mu bijanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi, umuntu yo kwirinda gukwiragiza inkuru atazi isoko ryayo.
mu bisanzwe ari ikintu bita confrontation de source mu gifaransa canke kumviriza amasoko atandukanye ku nkuru runaka, arakumviriza amaradiyo atandukanye yavuze inkuru imwe canke ukumviriza ivyumviro bitandukanye kuri iyo nkuru nyene. Nico gituma umuntu aronka umuco wisununuye ku nkuru runaka, bakumviriza abantu batandukanye bavuze kuri ico kintu. Kuri internet n'abantu bakoresha internet kenshi baja gusoma kuja bijya bita ama website ama site web atandukanye y'ibinyamakuru aba yanditse kuri iyo nkuru kugira ngo bakonfronte ama version niko navuga. Abakwiragiza ibihuha bikika inyuma y'igwirirana ry'imihora ngurukana bumenyi kugira abahuvye abakurikirana amakuru. Kubwa Innocent Muhozi yahoze ari umenyesha amakuru muri radio na televiziyo vy'igihugu, iryo kwiragizwa ry'ibihuha ryiyongereye kuko abanyagihugu batacizera ibimenyesha amakuru bikorera hagati mu gihugu. Ibihuha biragwira, nk'ubu biragwiriye cyane, nivyo kubera source zo kuronka amakuru zikeza arabaye nyinshi. Mugabe ikintu gituma cyane cyane ibihuha bifata n'igiki, niyo ibimenyesha amakuru abantu basanzwe bizeye bumviriza bitakiriho cyangwa tabwigenge bukiriho, kuko ibimenyesha amakuru byubatse biri structure bizwi, radio runaka kimenyesha amakuru kinaka canke ufasha gufate na nico bagikorera ku marezo sociaux runaka, abantu bamaze kumenya ko gisanzwe kivuga ibintu ari byo, y'ibyo bimenyesha amakuru bitagishobora gukora, umuryango bawugururiwe ibihuha. Umwe wese abwica ashatse kandi ntawe umenya ati nico cyangwa sico, kuko ntaba gifise ahantu yizeye habibeshuza cyangwa hatuma amenya ibyo akeneye kumenya byose. Muri iki gihe mu Burundi ibimenyesha amakuru byinshi biri mu kwaha k'ubutegetsi, ivyo bituma abamenyesha amakuru badakora mu bwigenge ku bibazo nyamukuru bihanze igihugu. Ibigo bijejwe kugenzura uko ibimenyesha amakuru bikora ari navyo vyategerezwa gushigikira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, bikorera umugambwe uri ku butegetsi mu gutinya igitsure. Tumukengurukire Olivier Gakima. Ikiza ca coronavirus kirabandanya gusasika inganda hirya no hino kw'isi. Ibihugu vya leta z'ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubutaliyano, Ubufaransa na Espagne nivyo bimaze gusinzikara gusumba ibindi. Ariko muri kino gihe ahico kiza kiriko kigwirana mu kurusha ahandi kw'isi ni mu bihugu vya Brazil, Peru na Chili byo muri Afrika, byo muri Amerika y'Epfo. No ku mugabane rero wa Afrika eka no muri aka karere ico kiza kirabandanya kigwirirana. Twabiteguriwe na mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi. Ikiza c'umugera wa COVID-19 kimaze guhitana abantu barenga 350 kw'isi. Abamaze kwandura kuva ico kiza cadutse mu mpera z'umwaka uheze barenga miliyoni 5,500. Muri abo gushika uno munsi abari hafi imiliyoni 2,200 nibo bafatwa nk'abamaze gukira. Ariko ico giti gica amaze kumenyekana ko banduye ni gito cyane ugereranije n'abantu bamaze gufatwa n'ico kiza, kuko ibihugu bimwe bimwe bipima abantu bamaze gusinzikara gusa, na cyane kandi ko nk'ibihugu bikenye bifise uburyo bubayabaye bwo gupima uwo mugera. Leta zunze ubumwe za Amerika nico gihugu kimaze gusinzikazwa n'ico kiza kurusha ibindi. Abantu barenga 100,000 baramaze kwasiga ubuzima, nayo abamaze kwandura akaba ari hafi 1,700,000. Inyuma ya leta zunze ubumwe za Amerika, ibindi bihugu vyasinzikaye kurusha ibindi ni nk'Ubwongereza, ico kiza kimaze guhitana abantu 37,000. Abamaze kwandura nabo bakaba barenga 265. Ikindi gihugu ni Ubutaliyano bumaze kubura 33,000 ku bihumbi 230 bamaze kwandura. N'igihugu c'Ubufaransa nticorohewe ko kimaze kubura abantu 28,500 mu gihe abanduye ari 183. Igihugu ca Espagne kimaze kubura abantu 27,000 kubera COVID-19 mu bihumbi 236 bamaze kwandura. Ariko naho biruko ico kiza kikaba muri kino gihe gifise umurindi munini mu bihugu vya Brazil, Peru hamwe na Chili vyo muri Amerika y'Epfo. Igisata c'ishamwe mpuzamakungu cita amagara y'abantu kuri uwo mugabane carateguje kuri uwa kabiri ivyo bihugu ko bitohirahira ngo bitezure ku ngingo zo kugabanya ikwiragira ry'ico kiza. Muri iyo ndwi iheze abantu banduye ico kiza mu minsi 7 mu gihugu ca Brazil babaye benshi cyane kubigeze kwandura uwo mugera mu minsi nk'iyo mu bindi bihugu kuva ico kiza kigitangura. Vyamenyeshejwe na Karisa Etienne arongoye ishirahamwe rya Amerika ryita amagara y'abantu OPS rifise icicaro i Washington. Muri Amerika y'Epfo n'amazinga ya Caraïbe abantu bamaze kumenyekana ko banduye coronavirus bashika 180. Abashika hafi 42 bakaba bamaze kuhasiga ubuzima. Ku mugabane wa Afrika ikiza ca coronavirus kimaze gufata abantu barenga 119,500.
abarenga 3600 nabo bakaba bamaze kuhasiga ubuzima. Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiti gica abantu 2500 banduye umugera wa coronavirus kiramaze kurenga, mu gihe 67 bobo bamaze kuhasiga ubuzima. Mu gihugu ca Kenya abamaze kwandura umugera wa coronavirus bashika 1348, muri bo 52 bakaba baritavye Imana. Nayo mu gihugu c'u Buganda abanduye bamaze gushika 253, mu gihe muri Sudani y'Epfo hamaze kwandura abarenga 2591, muri bo 105 bakaba bamaze kwitaba Imana. Mu gihugu kibanyi c'u Rwanda bamaze kwandura bashika 369, ariko muri ico gihugu akaba atanumwe aritaba Imana kubera umugera wa corona. Muri kino gihe ico gihugu kaba kigenda kigabanya buke buke ingingo zari zagiye zirafatwa mu ntumbero yo guhangana n'uwo mugera. Mu gihugu ca Tanzania amaze kwemeza ko banduye umugera wa corona na 180, muri bo 16 bakaba baritavye Imana. Ivyo bitigira ariko nivyo kuva kwa 29 ndamukiza gushika n'ubu ntivyigeze bisubira kwiyongera. Umukuru w'ico gihugu John Paul Magufuli asanzwe yagizwe n'abatavuga rumwe na leta ko yagerageje kunyegeza ivyerekeye coronavirus. Kuri uw'Imana yatangaje ko ikiza c'umugera wa corona cagabanutse cyane mu gihugu ca Tanzania kubera ibisabisho by'abanyatanzania. Mu gihugu cacu amaze kwemezwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ko banduye umugera wa corona ni 42, ariko abatari bake bakagirizwa ubushikiranganje kugomba kunyegeza kwico kiza ca corona coba kiriko kiriha inkumbi kandi coba kinariko kiragwirirana ku rugero rwo hejuru. Mbere n'umushikiranganje w'amagara y'abantu bikavuga ko yoba yaranduye ico kiza nkuko vyanditswe n'ikinyamakuru SOS Media. Tumukengurukire na Thierry Bigirinda imbere gusozera no makuru tubitse ko amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barangutse ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatandatu Rusama imbere y'abacamanza ba Senari suramwo imanza ya Ntahangwa yashashe mu ntara ya Bubanza. Baje kumvirizwa urubanza rwabo rwaciye rushigwa mu mwiherero rukazosomwa mu misi tarenze 9. Mukamenya ko bamaze imisi ingana 219 bafunzwe bakaba baciri umyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umuntu umumwe na Senare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Tubitse kandi ko abamenyesha makuru bahagaritswe ku igenekerezo rya 22 gitugutu umwaka weze Ibubanza bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati ariko habera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano. Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Moses na Jidar Rimana bakaba bagizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Narore makuru twategure kuno munsi wa gatatu je tuyasozera kana bashimire mwese mariko muradukurikira naho butaha.